kudashobora kwibaza impamvu Santiyana gukunda ariko wowe ntumukunde. Nukubera yuko umugabo yaremewe gukunda, umugore nawe yaremewe gukundwa. Bivuze yuko umugabo adakunze umukobwa buracejo mu gitondo ugasanga yamukunze, ariko umukobwa atagukunze uyu munsi azokwampa imyaka yose ntazigera gukunda. Byari kuba byiza rero yaba atankunda, kuko mariage ndumva niyari gukorwa. Urambabaje. Urara aravuga ntimwumva bica mu kubafu bigasohokera mu kuryo. Angeli, ahantu ni heza cyane, haratuje, nta bantu benshi bahaba. Ndiko ndiyumvira impamvu wowe warahisemo kuva mu gisagara ahantu hari amatara hacangamutse, usize inzu, urupangu rwiza, ukaza kuba ahantu nk'aha. Sindabitaho. Kevin, mbere icyo ndakubaza. Mu minsi umaze ngaha wowe ubwawe nta kintu wumvise cyanditse mu mubiri? Kiriho. Ushe neza cyane Kevin. Uravye ibihe nari ndimo ntabwo byari bikwiye ko nja hano hatesha umuntu umutwe. Byari bikwiye ko nza hano nk'aha hatoje kugira ngo nanje numva ko ubuzima bwanje bwomera neza, kuko hano nari ngeze narumva ko hari ibihimba bimwe bimwe by'umubiri wanje bitari ko birakora neza. Ariko ubu shimwe Imana, ndashobora gutwenga, ndashobora kumva ko mfite umunezero basi na mutoya, nubwo rimwe na rimwe numva hari kitagenda, kubera ko hari benshi nkumbuye, hari benshi bari impande yanje nkumbuye. Nibaza ko mvuze gutyo utahura bamvuza bari. Rero kuba ndi hano ahantu hatuje gutya nico nakundiye Kevin. Warahisemo neza cyane Angeli. Nanje igihe gitoya maze ngaha ndumva neza ko mfise amahoro, kandi nanje ndifuza guhitamo neza. Hari ikintu ushaka kumanura. Angeli, ndi muri ba bantu bakeka ko bafise amahirwe yo gukunda maze nabo bagakundwa. Ayo mahirwe naketse ko ndayafise iwawe nubwo bitigeze bikunda, ariko muri aka kanya ndiko ndibaza yuko noba naronse ayandi mahitamo. ndashaka nome ndamupropose nyene abe fiancé wanje. Kevin, ndagiye kumva ayo majambo numva nishimye cyane. Ndibaza ukuntu nawe umaze uvyakira sinzi vuba, antuka zo kumva ryohe kuko yaragushishana. Nawe rero ubinyarutse nabitevye ko ari bangoye. Ariko ikibazo aho kiri, nyene simbona ukuntu nza kubigenza, ndamupfukamire, ndamuririmbire. Ndakwitse ikintu Kevin, ku buryo wabigenjemo kuri jewe. Uravyibuka? Ya, ndavyibuka. Yes, ubigenze kujya rero. Okay. Reka ngerageze. Naomi, wari hehe cya gihe nahaga urukundo watazi agaciro kawe? Naomi, wari hehe cya gihe nayoba maze nkaca mu nzira ishikana mu manga? Narakomerekeje kenshi, ariko waje nk'inyishu y'ibibazo byanje.
byokunda ko mbere umwamikazi w'ubuzima bwanje. ntabwo watinze nawe watinze neza giti Angelique umeze neza? yeah Are you sure? yes Mbona usa nkaho washavuye ariko. Désolé. oya it's okay nta kibazo Wamubariye? So ugiye kubimfasha musiko? yanze bigufasha Christopher ndakubwira ntabwo nigeze ndakwanga kasi nzokujyana ndaho gukunda icyo utazi nuko nubu ndagukunda Chris ngiye kubana none ntakunda ariko nzokwameza mu mutima wanje Santiana reka twibara abagenzi ikesho zongeneye nzondahari ndazi ko twatandukanye atasha dupfa ariko kandi amakosa sa yawe amakosa nayo wacu twese Santiana mu bakobwa bose tubakundanye muba nishimye urimo ndagusabira ku Mana uyu Mungu mugiye kubakana azaguha urukundo ruruta urwo naguhaye. Chris ndagusaba ikintu Okay, nta kibazo ndahari. Chris imbere yuko nja kubakana n'ujya muhungu ndashaka mbanze nza kugusezera kandi ntubinyahire Santiana ufise umukobwa nkunda kandi nubaha hamwe twabikora nasigara n'inshuti zo twabikoreye kugira twese turindane gumana n'uwo muri kumwe nanje ngumane n'uwo turi kumwe. ufise uwo mukundana nanjye afise uwo tugiye kubana ariko ibyo nibyo kuraho urukundo rwanje twakundanye imyaka 7 ndabizi nubwo biri uko twese turacakundana nk'abantu batandukanye ataco bapfa dukwiye gusezerana mu mahoro Sawa ngo tubikore ariko ibijyanye sawa merci beaucoup Bebe. Urazi iyo umuntu ateye igiti aba afise icyizere yuko icyo giti kizokwama abanza gutora imbuto akayifuka munsi y'ubutaka afise icyizere yuko iyo mbuto umunsi umwe uzoba igiti gikomeye maze icyo giti kikamuha ivyamwa. Icyo cyizere rero kiba gikomeye cyane kandi kiba kidasanzwe. Nawe warampaye icyizere. Umunsi wa mbere ndakubona ari muri iki kibanza nyene wari kuratamba. yego Kandi wari kuratamba neza. Ibiti n'umuyaga byagufasha neza kugira ngo imbyino yawe igende neza. Uri umuhinga cyane mu gutamba. murakoze Intambo yawe yari nziza cyane kandi yari ijyanye no kubona wari usa. Amaso yanje ijya mbere nkikubona sinigeze nizera neza ko ibyo ndiko ndabona ari bya nyabyo. Nibagije ati Mana yanje iki ni igitangaza nyabakimbonye. Umutima wanje waciye ugukunda kandi narabikubwiye. Imana iramfasha
nawe uranyirohera maze uranahura. Bebe, ndagushimiye cyane kuba nawe wampaye icyo cyizere. Nari imeze nk'imbuto idafise icyerekezo, nari imeze nk'imbuto idafise ibyizigiro, maze waramfashe ushira mu butaka, ushira mu kibanza cya nyacyo, maze uramvomera. None ubu ndaba ndi igiti gikomeye cyane kandi gishakaye, nditeze kuguha ivyamwa. Sheri, ibiki? Ndagufitiye surprise. Yeah? Sheri, surprise imeze gute? Sheri, ndakwinginze mbwira. Ngo maso, ngo maso. Alright. Benizeye ko utari kurambona? Oya, sindiko ndakubona. Ibi ni ingahe? Na kimwe mbona. Oya, tomboza. Sheri, notomboza gute ntabibona? Nubikore ko bivuga gusa. Rimwe, kabiri, n'ingahe? Gatatu. Gatatu. Ubona ko bitoye. Ya, bitoye uri kurayibona. Nukuri sindabibona. Okay. Okay. Sheri. Sheri. Naomi. Oui. Hari amasezerano ngomba ndaguhe muri aka kanya. Naomi. Oui. Guhera uno munsi ndafashe umwanzuro. Nimba urukundo ari ibiharuro, jewe ngiye kuba rimwe nawe ube kabiri. Nimba urukundo ari ibihe, uzoba umurango nanje ndagufashe kuba izuba. Niba bijoro naho nzogufasha kuba ukwezi. Guhera uno munsi nimba urukundo ari umuryango, fasha umwanzuro wo kuba papa nawe ube mama, maze dusharize urugo rwacu, turusharirize urukundo n'icyizere. None vyokunda kumbera umwamikazi w'ubuzima bwanje. Please. Please. Ndagukunda. Yes. Yes. Love you too. Kevin, ndagukunda. Nzokubera umugore mwiza. Nzokubahisha. Nzokubaho uhari. Nzokubaho utanahari. Sinzigera mba kure yawe. Ntuzigera wicuza kuba wimviriye ko no kubera umugore. Buri gihe uzokoma wishimira ko yimviriye kungira umugore wawe. Kevin, ndagukunda. Ndagukunda. Kandi ubyumva. Oh my God, love you too, babe. Ibyo twebwe ababyeyi tutazi mu rukundo rw'abana bacu bo baba babizi. Ntihagire umubyeyi aza kwigera yiyumvira ngo urukundo rw'abana ni rwiza, ahubwo bo nyine nibo bazi urukundo rwabo. Kubera iki tutigeze tumenya ko kandi na Jenita badakundana tukaja kubapangira ubukwe? Umbwira impamvu Kevin yambitse impeta Angeli kandi ari ku ruhande atishimye?
mbwira ni kubera iki ivyo ngo bibaza kandi kuko niwe yaratishimye kuko nabibaza kandi ko natarishimye ariko hari ibyishimo by'abana bacu byaduciye mu maso zigeze tubona ndibuka neza umunsi kandi yambika impeta Jenita kandi yasize ku ruhande Jenita aja kurabanjira aho yari ari Angeline ubwo rwandiko ruvuye ku nshuti yanje genda umuraba ahagaze hari inyuma arashaka kumubona sinigeze menya ibyo bakora avugana mugana arabona ko hagati yabo agaragara n'urukundo ndemeza neza ko kanya yambitse impeta Jenita ariko umutima we uri ahandi hantu ushatse kumbwira yuko kandi yakundana na Agiri baza mubaze umbwira impamvu Angela mu kugenda yasezeye kandi gusa ndatangaye kabisa urukundo ni impumyi kabisa siniyumvisha ukuntu kandi yakundanye na Angeli asiga Jenita reka kurabira urukundo ku maso urukundo ruri mu mitima yacu biratangaje kabisa birasiga ubwenge Sheri iba yitwa imikembe sinzi kuyishobora ariko kubera unyihanganira oui Sheri yakuryoheye Sheri iraryoshye cyane by'ukuri aha nuko nta biyobe bihari ahubwo ugakoze canke biri Ndashaka gutamika akabashi uzuye kumpenda ndaguha biraryoshye uraryoshye kubera nta biyoba bihari naho ubundi bwiba biryoshye cyane ubisanzwe ubuzima nibwo bwiza ahubwo murya ibintu mwikoreye mwirimiye kandi biza bifite akanovera Sheri imikembe ni myiza ni ibintu nyene ujyaho bigakomeza umubiri ibintu byo kugwara utugwara two ngaho nyene tudafise iyo tuva niyo tuja ushobora guhura natwo bebe biraryoshye amasheri ndashaka kumenya ibintu byinshi cyane bikwerekeye umenya ukuntu ubayeho umenya abavyeyi bawe ubana nande bimeze gute yabe sinzi ko wancira ku mayange gato kubyerekeye ubuzima bwawe muri make Sheri je ngaha mbana na tantine wanje abavyeyi banje barapfuye tantine wanje nawe nyene ni Nyamuragi umugabo we yaradutaye twagiye kuroba iyo mu ntara zo mu Rumonge twebera ngaha nyene uko nyene bisanzwe turarima turorora impene nuko ubuzima bwanje muri make bumeze okay ariko be byagenze gute wambwiye ko Angela ari umugenzi wawe ariko byagenze gute ubwira ngo aze kuba ngamuhira niwe yajya gusanga ino cyane bon nyine kumenya umuco kwerekeye icyo kintu
muri make yanje twariganye mu bwana i Bujumbura kuva kera twariganye mpaka ndaheza ishuri. Hama rero yarambwiye ibibazo nyene vyamushikiye acaraza ngaha kandi tumaranye igihe kitari gito, muri make nyene ndamuhaye indaro. Waragize neza cyane Beo. Urazi kuri iyi si y'Imana n'abantu bake cyane bafise umutima wo gufasha. Abantu benshi cyane cyane abagenzi. Iyo muri mu vyishimo atakibazo na kimwe ufise barakuba hafi. Ariko bishitse gusa ugasubira hasi mu kintu cerekeye ubuzima, ni gake cyane uzobona umugenzi wawe ashishikara kuba hafi ya mu gihe c'amagorwa. Niyo mpamvu abarundi bayamaze ngo inshuti y'ukuri uyibonera mu magorwa. Inkuru yo mubabaro iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Inkuru icura nimba iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Nakosheje iki iyo bwije iyo bukeye mbabazwa. Hello guys, nizere ko mumeze neza. Amazina yanje ni Elisa Kwizera, ariko umwuga nawo washimye kumera izina rya Mr. Kan. Ati nje ngaha gukora iki? Musanzwe munzi ndumwe mu bagize umugwi Meja TV. Nje ngaha ndabinginga mfukama mwebwe mudukunda, mwe mukunda ibikorwa vyacu. Ndabinginze nje ngaha kubasaba subscribe yanyu. Please, wewe umaze kuyikora, respect, ndakubaha cyane. Ndakwinginge ubwire mugenzi wawe yo batarayikora adufyondere kuri subscribe. Nawe wese rero utarayikora umaze kuraba iyi video ikakuryohera, ndakwinginze ukore subscribe, comment, share, bose kandi ubashikirize ubu butumwa ubabwira ati inguteze imbere aba bana b'igihugu. Turabinginze, ni mwebwe ba bosi bacu, ni mwebwe dukorera. Rero turafukamye turabasavye mudukorere subscribe kugira ngo natwe turonke ingufu zo kubandanya dushirako ibikorwa vyiza kandi bibaryohera. Ciao, yari Mr. Kan.